ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ari yanyu ya Look Media, cyane cyane mwebwe bakunzi b'ibiganiro by'inkino tubashikiriza ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane, uno munsi turi ku munsi wa gatanu. Ikiganiro ca Look Sports kiza kudufasha kuvuga ngo kwinjira muri weekend, kwinjira mu minsi y'akaruhuko, amakuru y'inkino zo kurabira hamwe ategekanijwe muri weekend n'ayabaye ku munsi w'ejo. Nibaza ko tuza guhagarara ahanini muri basketball hano mu Burundi kuko tumaze iminsi tubikora, ariko kandi turaza kuja ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo ariko habera Coupe du Monde yamaze kuba itangura ku munsi w'ejo wa kane. Ibiganiro cy'uno munsi ni Jean Alain Doris Indongozi, indi kumwe n'umutumire n'ubwanga atari umutumire mushasha no muri Look Media. Umutumire twigeze kuba ari umukozi wa Look Media, dukora ibiganiro bya Look Media, ariko mu nyuma bivuga ngo sinzi imbo z'ubuzima ubuzima buvuga ngo ubuzima batwara umuntu hariya canke hariya, bivuga ngo wumva yaje kuba abihinduka, arafatirwa n'izindi mvo z'ubuzima, ariko amaze kubagaruka hano nk'umutumire. Naza ko no mu minsi yari yagarutse nk'umutumire, twamaze kuba tumuhamagara kandi tumwakire, tunamusabira idondore abatamuzi. Ndabaramukije Loris, ndaramukije namwe bw'abakunzi ba Look Media. Amazina y'wanje ni Ngurirwa Aimé Darlin ku basanzwe batanzi, ariko nibaza ko benshi basanzwe bari bamenyereye ngaha muri Look Media, muri Look Sport, na cyane cyane dusangira ibiganiro bijanye na sport. N'uyu munsi nkaba nagarutse kandi kugira dusuye tunogange kuri sport. Hari abantu bari bakuzi batasuye kubona mu nyuma, turabwiye ko bari bagiye mu bindi bintu. Eske ibintu bari bagiyemo byagenze neza nabwira ngo bavuga ati umutima uri n'ukuri? Ndibaza ko ibintu nagiyemwo byagenze neza kandi n'ubu biriko bigenda neza. Yego. Nuko turamakiriye ubwira kandi no muri Look Media. Naza ko ni nk'iwabo bo muri wabo ari isanze. Mu kiganiro cy'uno munsi tuzaguhagarara cyane muri basketball, Amstel Basketball League. Bazoba bariko barakina indwi ya 20 ku munsi wa gatandatu, indwi ya 21 ku munsi w'Imana, igenekerezo ya 13 n'irya 14. Turaza kuraba kino kibanza cya kane nindagiye kujamo. Umugwi wa Urunani, umugwi wa Dinamo baramaze kuba bavuga ngo bari qualifié mu bibanza bibiri vya mbere. Bo ntituzo wa mbere cyangwa wa kabiri naho Sky kibazo, ariko bo bacari uwa mbere wa kabiri. Umugwi wa Kerne waramaze guheza nawo nyene muri zine za mbere, uvuga ngo nutaheza ari wa gatatu uzoheza ari wa kane, ivyo biri officiel. Umugwi wa New Star, umugwi wa Tigers ndetse n'umugwi wa Remesha nizo ziriko zirahanganira kino kibanza ca kane. Urumva ko bitoroshe cyane, turaza kubica hirya no hino. Tuca tuva hano mu Burundi tuje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Mexique ndetse no muri Canada, ariko harabera igikombe c'isi c'ibihumbi 2026 kigira inshuro 2023 mu mateka. Harayabaye urukino rwa mbere rwo kugurura ndetse habaye inkino zibiri ku munsi w'ejo. Turaza nabyo nyene kubigaruka. Imbere y'ibyo reka tubanze tumire amate gato cyo tugaruka n'indoni y'igikano cacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko twinjire mu dondo ry'iganiro cacu kuri no munsi duhere muri basketball. Ku munsi w'ejo wa gatandatu hazaba haraba inkino z'indwi igira 20. Hazo hasigaye inkino uno munsi tukaje inkino zitatu kugira ngo saison hegire ihere ku munsi wa gatandatu ya 20, ku munsi w'Imana indwi ya 21, kwigenekerezo rya 20 ni kuvuga mu ndwi kirikira ku munsi wa gatandatu indwi ya 22 muri Abase. Nuko hari inkino zitekanijwe, ni inkino nyinshi uko mubizi, ariko nibaza ko tuza guhagarara cyane uko bimaze igihe muri kino kibanza ca kane. Uno munsi naza ko suspense hari ni ninde agiye gukompleta, ninde agiye kugira umugwi wa kane kugira ngo tumenye imigwi ine izoja muri playoffs. Uno munsi turamaze kumenya Urunani, turamaze kumenya Dinamo, turamaze kumenya n'umugwi wa Kerne. Uno munsi hasigaye Tigers, hasigaye New Star ndetse n'umugwi wa Remesha. Uno munsi gushika ku ndwi ya 19 hamwe ihiganwa ryo hagararira ngaha, nuko nyene bidashoboka
umugwi wa New Star niwo uri imbere n'amanota n'ibintu ngo ufise ama victoire ndwi ego ugiye kuraba afise ama defete ndwi ego cyo kimwe n'umugwi wa Tigers cyo kimwe n'umugwi wa Remesha uwo mugwi wa Remesha nawo ukaba ufise ama defete agera kuri 8 ego uvuga ni defete 8 kuri Remesha defete ndwi kuri Tigers defete ndwi kuri New Star uvuga ngo New Star iri imbere ya Tigers ku ma confrontation direct bana ko ni New Star yaje gutsinda Tigers matches zibiri ari na retour uno musi ni Kerne yo yarahejeje nubwo yoza gutsindwa matches zitatu sigaje yo kigira ama defete agera kuri nibaza yuko umuntu atarana profondisa cyane gose ngo je muri izi nkino zizogenda ziba nibaza yuko umugwi wa Kerne umugwi wa New Star n'imigwi yagarutse neza muri uwo mwaka wa Abel nibaza yuko ni nyuma y'igihe kinini tubona yuko Kerne iva mu hakiri kare tubona yuko New Star yoyo naco yari kicerekana muri basketball ubunye nibaza yuko n'abafana wa New Star arabafana bagarutse ku kibuga kubera benshi nibaza yuko bari bateye bagenda muri za Dinamo kugira basuye guhangana n'urunani basuye bashobora gusohagana n'urunani ubunye ndibaza yuko ku match urabona yuko abafana ba New Star bagarutse turabona ko abafana bagarutse ubu nta na shame bagiye kwambara jezi ya New Star oya kare byari ibintu vraiment novuga yuko byari bimaramaje kubona harahenze nk'imyaka nkine 5 byari bimaramaje kubona wambaye jezi ya New Star abafana ba New Star nta novuga yuko na basket muri rusange ngira barakunda guhabukwa bagakina tuvente hirya no hino ariko hageze kumva yuko New Star igiye gukina twabona abafana bake cyane gose ba New Star ariko ubunye nibaza yuko ari ikintu cyambere kiko kiragarukana niki kigaragara na bwa buryohe bwa basket na cyane cyane ku bantu bafana bakunze ama club emblématique nka New Star na cyane cyane ihangara n'imigwi ku makomeye Dinamo Urunani kana Kerne ego nibaza yuko ni na Kerne nayo nyene iri kwerekana muri umwaka nayo nyene ko yagarutse iri wo top na cyane cyane ko twari tuyizi muri imyaka iheze ko iri kirahereza mu banza bya nyuma igakwa no gukoroka nubwo ibintu vyikoroka ariko iranovuga yuko iri kirabisimba simba buhoro buhoro mugabo ubunye urabona yuko ihagaze neza nuvuga ngo kubwa ndabyumvise ubona ko New Star imaze gushaka ko mu kanya amahirwe si menshi cyane yo kuza bwaca mu kibanza cya kane ibyo kuraba match basigaje ariko turavye New Star saison igize ubu tukaraba n'imyaka 3 iheze 2-3 iheze New Star ngene yari imeze nuvuga ngo umugwi wa New Star ashaka kuba proud y'ivyo ashoboye gushika kubona ko ni na equipe ikinisha ni generation ngaha nyene muri New Star ntaki nta mabikitwa ntaki neza ko boshobora kuba proud ya saison baje ko bagira uno mwaka cyane gose je nibaza yuko New Star ahantu higeze muri aka kanya nta muntu n'umwe atavyishimira nta muntu n'umwe atavyishimira si yaba coach yaba bakinyi nibaza ko yaba n'abakunzi bazi parcours bagize mu myaka iheze ubu bakabona parcours barimo nibaza ko ari ikintu bose bategezwe kwishimira kandi bategezwe gutera intege kubera nibaza yuko umwaka tugiye kubona generation nko bavuga ni generation ya New Star bagiye bategura buhoro buhoro nayo ijerekana kameme yuko imyaka bari bamazemwo bari hasi byariko birabategura nabo nyene kugaruka muri umwaka bari au top nibaza kandi yuko l'année prochaine nimba ari New Star nyene tuzogenda tubona azokumbira ko nakandi kantu kubera bazoshira ko dufate nk'amakokretuma babona yuko azobagiye akenewe muri ako kugira bashobore kurenforcer equipe ya New Star nibaza yuko umuntu wese yaba umufana yaba umucoach yaba bakinyi yaba yoba proud ategezwe kuba proud ategerezwa ntiyoba ategerezwa kuba proud ya New Star karabona muri aka kanya kubera ugiye kuraba ibihe byari bimaze mu misi yaheze n'ubunye bihirimo ibihe byiza cyane gose cyane neza ko ni etape ntibari kuva muri yabanza bahoramo bace basimbira muri muvye kubona uno musi tugeze ku ndwi ya 19 hazigaye indwi zigera kuri 3 New Star twiharura muri equipe zine za mbere equipe ziko ziragwanira kuja muri playoffs saison imwe baduze ukacuraba amahaforo bagize muri debut de saison aya nta bakinyi baje kuba bongera nibaza ko Rokituma baje kuba bagira muri saison igitangura n'umuhungu umwe yavuye mu ntara ya Ngozi yaravuye muri division B urumva ko ni New Star yarevuriwe cyane nibaza ko umugano wawe ntibo bafiriye gose ngo ntibagiye muri Big Four nibaza ko ahubwo yoba etape yo kubana ni etape yo kuduga buhoro buhoro ego ni New Star nko turabivuga mu misi yahera bavuga ngo camwisho abakazina ka camwisho mugabo ubonye urabibona yuko agasindo kaje kuba gapfa ko nige niteka bagiye gusubirana kamwe ego nibaza ko tuje muri kino kibanza ca kane uvuga ngo ni kibanza kiriko kiragwanirwa n'imigwi igera kuri 3 umugwi wa Tigers usigaje inkino 3 duhere kuri New Star niyo iri mu kanya ca kane uno munsi basigaje inkino zigera kuri 3 basigaje umugwi wa Urunani basigaje umugwi wa Rezipo basigaje n'umugwi wa Jimkana ego New Star iyi migwi 3 yose muri faze yarabatsinze ego Rezipo yarabatsinze Urunani rwarabatsinze Jimkana yarabatsinze match ya mbere yabaye match ya mbere ya season yuguriye season ego mugabo baca baza
kuyisubiramo après New Star icira batsinda umva ko ni match zitatu zaje kuba zibagora muri faza reko umugwi wa Tigers basigaje inkino zitatu nabo nyene basigaje umugwi wa Rezipo basigaje umugwi wa Gymkhana basigaje n'umugwi wa Muzinga urabona ko iyo migwi itatu yose Tigers yaraje kwitsinda muri faza umva ko Tigers ifise Novuga d'avance ku ma chance par rapport à New Star. Yego. Ugiye kuraba n'amarecruitment ya Tigers nibaza yuko ari amarecruitment agiye gupermeta Tigers ikomera cyane gose. Kandi ikindi naco twobumenya nuko New Star nayo nyene nubwo twovuga yuko iyo migwi yagiye itsinda. Nubwo yuko umugwi wa mbere ufise ama chance yo gutsinda New Star nubwo yuko ari runani. Sino izi zindi zose nibaza yuko New Star etape igezeko imigwi ya ibiri yonyine ishobora kuvuga ati ndatsinda New Star facilement ni urunani ndavuga na Dinamo. Nayo Dinamo urumva vyaraheze urunani bazokina ibaze yuko New Star ikavamo urukino rw'urunani iyindi migwi yose ishobora kwipambara kandi ishobora kuyitsinda kugira ukubera uko uraraba ni New Star nkuko ramye ndayivuga ni New Star twagiye tubona evolution yayo muri aka kanya kandi uko urabona ni Roto hajyanye nawuzanana irindi shaka rishasha ni shaka naryo urumva mu coach tegezwa ko imprenya mu bakinyi biwe ababwira ati etape tugezeko ni inye naho tuko turaja murahabona kandi nibaza yuko n'abajone cyane bariko bari guide na Hervé asanzwe nuvuga yuko ari capitaine emblématique muri aka kanya ka New Star umuntu atigeze avirira equipe ya New Star nubwo abandi bose babona yuko bagenda pembeni bagenda kurondeza hano ama equipe ari karevuriwa ariko Hervé tubona yuko ari we muntu tvuga yuko agimanye equipe ya New Star kandi n'ubu unye nuvuga yuko mu bantu bagitsinda amanota menshi muri New Star Hervé arimo muri babiri batatu wa mbere nibaza ko Hervé arimo nibaza yuko ahubwo ikintu gihari ni yabaye ama equipe yarasigaye yabari New Star yahuye na Tigers ari bari New Star yahuye na Remesha niho twogiye tuvuga ati bwa bundi cya kibanza cya kane kigiye guharanirwa cyane gose bikomeye mugabo urabona yuko aya ma confrontation ari direct yaramaze guhera nibaza yuko ari aya ma equipe yandi nayo urabona ko ari muri tableau mu nyuma si ama equipe azovuga yuko azozatera ubwoba cyane gose aya ma equipe ari muri tableau ya mbere novuga yuko ari New Star iracafise n'amahigwe novuga yuko iracafise 50% yo kuzofata ikibanza cya kane nubwo bitoroshe kubera urabona equipe ya Remesha urabona equipe ya Tigers ni equipe ziri renforcée Remesha ari renforcée avec novuga nuko no mu coach asanzwe yeme bitagoye novuga yuko asanzwe akomeye cyane gose muri basketball yo ngaha mu Burundi azi n'ama development y'abajene bakiri bato asanzwe afise na equipe novuga yuko yadugijemwe abakinyi benshi inyuma yo gutwara novuga yuko Ligue B akaca dugana n'abakinyi bagiye bavyitwaramo neza akagenda kugira amakuru kituma meza kandi urumva experience afise na experience y'aba bandi bakoce iratandukanye cyane gose nuko kandi urumva nawe nyina akenera kubera niremesha twavuga yuko agize ibihe bigoye muri iyi saison ibihe twari tuvuga ati niremesha ko mbure twumwe tuyibona izoza ikomeye sevre yaratakaje abakinyi bamwe novuga yuko ari abakinyi agenderako bari bakomeye ariko urabona nabo nyene ntibagaze nabi cyane gose barashaharanira cya kibanza cya kane yego na Tigers novuga yuko muri aka kanya agize amarecruitment meza novuga yuko ikibanza cya kane tugiye kubona yuko ari ikibanza kizohiganirwa cyane gose kandi umuntu azokijamo n'umuntu azobakimirita yego cyane uko nibaza ko ni ikibanza cya kane niyo ntuze isigaye cyane umugwa New Star ufise defeat ndwi Tigers defeat ndwi Remesha defeat 8 confrontation direct New Star iri imbere ya Tigers uno mu Tigers ahantu Tigers ifite amahirwe menshi nuko New Star irafise yo match runani yego gutsinda urunani ikintu kigoye cyane gose niyo navuze yuko 50% nayo bayifise indi 50% runani rashobora kubakurako hama abandi bagaca basubiza lokazo ingiye bazoba bari abaci bivango New Star itsinzwe n'urunani gusa igatsinda Rezipo igatsinda Gymkhana yego izo birindi resultat za Tigers Tigers izo biri oblige gutsinda match zabo zitatu Rezipo Gymkhana ndetse na Muzinga yego umugwa Remesha amahirwe ni make paraporo y'imigwi ibiri yego umugwa Remesha nayo irindira kuraba kwanza bafise match zitatu Remesha ifise match zitatu zoroshe bafise match ya Gymkhana ku munsi wa gatandatu bo iyo ntiyoroshe cyane mugwa bafise izindi match bafise match ya Muzinga na match ya Rayantine muzibiri za nyuma kuri class nibaza ko izo ziroroshe no musiremesha irafise amahirwe yo kuza guheza imbere kuri classement imbere ya New Star yego uko New Star niyatsindwa n'urunani izokigira defeat 8 nibaza yuko na Remesha imache izobahuza na Gymkhana si match yoroshe gose si match yoroshe mugari Remesha ni les frères ennemis ajya bose umwe wese azafise kagashavu kakazigo kuvuga ati ujya mugenzi wanje ujya muntu anyiyonkoye ko ntiyoza ni ndahera nubwo uba uri hejuru yiwe n'intuze hamwe New Star yoza gutsindwa n'umugwa wa urunani bazoshagira defeat 8 yego izo cingana defeat Remesha icitsinda match zisigaye
bagaheza banga ya defete nivuga ngo New Star izoheza ari ya gatandatu kuko Remesha itegerezwa guheza imbere ya New Star New Star yabatsinze match ari mugare Remesha match oturi abaci batsinda nivuga ngo difference y'amanota menshi. Icyanda cya kane rero nibaza ko muri iyi weekend tuzoza kugaruka ku munsi wa mbere tuvuga ati bimeze uko kuko muri iyi weekend hamwe Tigers zose match zabo zose zibiri Remesha bambe Rezipo na Gymkhana match ya nyuma ya Ruventi bafite ari match yoroshye bazo ariko bakina n'umugwa muzinga nibaza ko muzinga zo nibaza ko iyi weekend ku munsi wa mbere turashaka kugaruka ngaho muri studio za Rukumenya tubabwira ati officiellement bimeze canke haracyari agasuspense gatoya birashobora guhera kuri match ya nyuma ariko nibaza ko ku munsi wa mbere amakuru azoba bizabiri presque officiel 90% bizabiri presque officiel nuko na nayo makuru yakora avuga muri Rock Sports mwantunga kuri no munsi wa gatanu muri basketball nuko ikibanza cya kane cyo kimaze iminsi kiriko kiyavugisha naza ko azohari n'izindi nkino byo ko ku munsi wa mbere tumire amate gato cyo tugaruka twerekeza mu gikombe cy'isi. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazana ibinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko guhavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi cangeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB. Ya nuko twamaze kwa dushika ku mugabane wa Amerika yepfo muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Canada ndetse no muri Mexique igikombe cy'isi kigira 23 mu mateka y'umupira w'amaguru cyaraye gitangujwe n'ibirori n'ubwo by'abantu by'abaririmbyi batandukanye Shakira yari yamaze kubagaruka mu gikombe cy'isi ciwe kigira kane ari muri Coupe du Monde bivuga ngo muri ama equipe 48 ari muri Coupe du Monde ama equipe 12 ntarakina Coupe du Monde zimwe mugabo Shakira aramaze kuja muri kwitabira Coupe du Monde nibaza ko ari amateka akomeye cyane kubona umuririmbyi w'ujyanye bamutumako nibaza yuko ari no mu bantu ba mbere batumye Coupe du Monde yabereye muri Afrique du Sud abari Coupe du Monde bahise cyane gose na cyane ku ndirimbo yiwe ya Waka Waka no ku munsi w'ejo naje kuvuga ku munsi w'ejo mu birori byo bivuga ngo abantu baje ko bara ibijya birori bari 1.2 miliyari bacha bageranya na finale ya Super Bowl ya football America muri Etats-Unis yari yarabwira abantu miliyoni amajana 600 Bad Bunny kuvuga ngo uno munsi ni audience na ko nini Shakira naza ko Coupe du Monde en plus bamaze kuba bamamagara muri Coupe du Monde zire mu myaka 10 n'ingahe kuva 2006 kuva 2006 uno munsi turi muri 2026 imyaka 20 aherekeza Coupe du Monde ni birori byaje kuba bibera mu gisagara ca Mexique mu gihugu ca Mexique niho urukino rwa mbere gutangwa rwabereye Mexique Afrique du Sud ni nayo match d'ouverture ya mbere yabaye muri 2010 ikabirimo n'amakarto rouge menshi kuvuga ngo muri mondial iheruka ya 2022 haje kubatangwa carton rouge zine gusa mu rukino rumwe gusa ku munsi w'ejo hatanzwe carton rouge zitatu ubona yuko ni n'ama statistique bagenda bagaragaza gukurakura uko ibihe bigenda birera urabona ko n'igitsindo cinjiye ku munota hakiri kare cyane gose ku munota 9 ni igitsindo wundi muntu yariko kwinjiza igitsindo hakiri kare yari umuntu yitwa Philipp Lahm muri Allemagne kuva muri Mannschaft bavuga yuko n'amateka uko Coupe du Monde izani ko nibihe bigenda bihinduka bitwerekana cyane kubona nuvuga yuko ni Coupe du Monde zo birimo ama equipe menshi kandi ni Coupe du Monde tuzogena turaba nuvuga yuko ari n'amasaha tugena tubona wabwije cyane gose byandi bigora kuvyura umuntu nuvuga yuko twari dukunze kuraba kera imatch zaba abantu bakunze kuvyukira ko abantu tukira abakaci Kachi niyo abantu bavyukira ko 2h du matin 3h du matin ubwa kandi byari ibintu bisanzwe cyangwa abantu bakunda kuraba na NBA n'abantu bamenyereye ayo masaha ariko abantu bamenyereye bakunda football nabo tuzi yuko imatch ya mbere iba itevye ni 21h cyane abantu dukunda kuraba championnat zo muri Europe zo muri Afrika uravye la majorité y'abantu benshi abantu baraba mu match benshi la majorité uvuga ko atari mu Burundi gusa ni muri Afrika tufate muri Afrika reka ntacyo turabire nka mu Burundi ubu bare bwaraje munashaka kwaje kwa match mu kabari mugakare ndiko tukira twaraba match mu masari
uno musi ndaza kuvyuka ukaja muri salle saa 10 4 du matin nibaza ko bizogora abantu benshi nibaza ko byo kugora nawe kubera urya ni umwanya habageze ahubwo kumuntu hajyanye ni hamwe umuntu avuga ati je match ukirakomeye reka njyame kan uzi kuyiraba muhiri wawe mugabo uzi ko usohoka ukaja kuyira muri salle biragoye cyane gose abantu benshi baza bari bloke nibaza ko bizogabanura audience ya Coupe du Monde cyane kuri muri zikote za Afrika abantu bamenyereye yuko ama match aba mu masaha meza cyane yego bavuga yuko nk'abantu bamenyereye gukora 24/24 nko mu bihugu vya Europe Azi nibaza yuko ari ibintu vya mbere bizoborohera cyane yuko umuntu aca yipanga bivanye n'umwanya bafise amakagerageza kuraba imatch cyane gushigikira igihugu ciwiwe kubera n'igihugu ciwawe yo gikina amasaha ariyo yose kameme tegezo kuvyuka kugira abigishikire nubwo utaba washitse ku kibuga ariko nawe gishikire uri muhera urumva ko kamwe muri fier n'igihugu ciwawe cyamaze guca nuva ngo urukino rwa mbere rwarabaye habaye inkino zibiri Mexique yatsinze Afrique du Sud ibitsindo 2-0 Corée du Sud itsinda Bosnie Herzegovine pardon République Tchèque ibitsindo 2 kuri kimwe nora ko ni Czechia ni natanze itsinda igitsindo ca mbere yaza ko Corée du Sud mu bihugu bivyitabira mu ndari menshi kandi ubona yuko umwaka wose yamiza yamare equipe nziza nazo ku mugabane wa Aziya Corée du Sud na Japan nakundi ni equipe ziserukira neza Aziya ego ni novuga yuko na anecdote kaheruka kuba kabaye kuri Corée du Sud dernièrement bari muri entraînement novuga yuko hagiye kubaho aba journaliste babiri bariko bararaba iryo entraînement bariko baragira barabona ko bakinyi bari souffre cyane gose ahubwo bariko baranakora cyane gose akavuga ati ga babakinyi burya naho atarabasoda kame murabona yuko kandi ko biba live gusa bari bagiye kuziba mikro numva n'amajambo agiye nubwo bayivuze naho muzati kumere naho arabasoda bavuze amajambo atari meza cyane ku bakinyi atari meza cyane no ku bantu babakunzi ba equipe ya Corée du Sud ego ariko mugabo ntivyabujije kugira iki gutangura neza ku by'umuntu bakanatsinda République Tchèque nubwo yari yabanjije itsindo kimwe akirikare ego uno musi ni ibihugu 48 ni show ya mbere haje kuba ibihugu 48 ni harimo ibihugu bikomeye tubona twese bikomeye kuri wewe 10 muri Afrika ego ni intambwe ikomeye cyane mu myaka ingahe ubundi nabwo nyine buzogira amahirwe bugashikira no gukora gusa uno musi ni ikombe cy'isi witeze kubona ikintu gibitanga ibintu biteze vuga ati jewe igikombe cy'isi ndabona igihugu kanaka ndabona mukinyi kanaka ndabona ibintu kanaka je noza yuko haracari kare cyane gose abakinyi benshi baracarushe nubwo benshi nk'ubunye nk'abavuga yuko nk'abakinye ubunye asigaye aba mu match menshi ku ma championnat nuvuga menshi cyane gose yaba ku ruhande rwa Buraya no ku ruhande rwo ngaha muri Afrika aba match menshi nuvuga yuko abakinyi baracarusha ariko bijya rero navyo hariho ikintu cyitwa professionnalisme no kujera rero vestiaire ivyo navyo biri hehe biri ku bakinyi eka no kuri kote ya coach ibaza yuko muri aka kanya tuzogera turaba umuntu wa mbere azoshobora kujera mieux vestiaire niyo umuntu tuzogera tubona ko ibitangaza cyane gose novuga yuko ni team izobikomeye kandi abakinyi bose bazogerageza guhabwa novuga iminota ikwiye gukina kugira bashobore kujera ry'ama blessure musculaire bashobore kujera ry'ama blessure agumaza n'uburoro na yuko nubwo ba mu makandi y'entraînement n'ama blessure menshi agenda abahijya no hino kazomva ati umukinyi naka ati yavunitse ni blessure musculaire kandi yari yamaze gushika ko bakaba oblige gutuma ko wundi bavuga ni nka Frenzy wo muri Argentine bariko gutuma ko batumye ko banamaze no gushika muri Amerika ubona ko nk'ivyo n'ibintu biba vyagize ni novuga yuko ari ikintu kica kiza gihindura systematiquement umukinyi uri umucoach kuri koti imwe kubera Leo Bareldi nibaza yuko ari umukinyi novuga yuko bari biteze guzokoresha cyane gose ariko urabona yuko baci bamunzanira ko mu remplacer nibaza yuko n'utuntu tuguza barajusta ariko ico novuga coco hari ama equipe tumenyereye kuza ikomisi yose nahiza uvuga ati iri favori hari ama equipe ari favori ndavuga nka Brazil muri aka kanya isanzwe iri ku mugabane wayo ndavuga nka Argentine novuga yuko yeruka no gutwara igikombe giheruka ndavuga Ubufaransa nayo nyene equipe tubona n'ubu nyene muri imyaka naho imaze gukina amafinala abiri akurikirana ndavuga Allemagne no bijya nayo nyene naho iza tutabonamo abakinyi bavuga baboneka cyane gose ariko ni Allemagne novuga ko collectif yayo yamikomeye gusumba umukinyi umwe novuga yuko muri Afrika
ibitangaza turavyizeye ko hari ama equipe 10 n'ijyambere tubibonye ko kandi nibaza yuko hari ama equipe 10 twizeye ko basi nimwe izoshika muri demi finale hama dushoboye kuronka nimwe izokina finale tuzoba nukuri vraiment tuzoba tugize etape nziza kuri ama equipe 48 nibaza yuko ni na espoir dufise ko kubona yuko Coupe du Monde ishobora gutaha muri Afrika. Igihe kimwe tushobora kubona ni tugira no muri Afrika nyene naza ko cyo turangiriza ngaha ni hari havuzwe inkuru mu hagarikizi wo muri Somalia umera arbitre de la CAF yari yatungaje ko arbitra muri Coupe du Monde ariko baza kuba bamwimaviza muri Etats-Unis ejo ni UEFA yamaze kuba itangaza ko bamuhaye ariwe azovuza urukino rwa Super Coupe d'Europe hagati ya PSG n'umugwa Aston Villa urumva ko ni intambwe nzina nagashumbusho keza kuri kumushumbusha ariko siko byari bitwiye nibaza yuko hari gukora mérite nibaza ko ari gukora mérite kubera nko vugatse yuko utwaye abandi bahagarikize bo muri Afrika ugasiga wa mbere utwaye indi nibaza yuko c'est vrai ikintu cy'ama restriction y'ama visa cyagiye gukora ko cyane gose kuri ibihugu vyo muri Afrika ibihugu vyo muri Afrika nta mufana azova muri si Cote d'Ivoire gusa n'abandi bagiye batwara abafana bake si abafana twari tumenyereye nka Coupe du Monde yabera nko muri Europe Coupe du Monde yabera nko muri Qatar twari tumenyereye yuko iyo hageze Coupe du Monde tubona umunezero tubona yuko umuntu wese afise uburyo bwo gushora kuja kuraba izo match aba n'umuntu ari bienvenu mugabo ugiye kubiraba ni ibintu byagiye birahindukireka c'est vrai baravuga yuko ari Coupe du Monde ubunyi izoba igenda ihuza abantu cyane gose ariko ugiye kuraba ku mapoe amwe bigiye biboneka muri aka kanya Coupe du Monde taratangura ibintu bimwe byagiye bikora amanota FIFA bigiye gukora amanota iyi Coupe du Monde ariko nibaza yuko bizogenda biba navyo ari ibintu bizogenda biduhuza cyane gose bizogenda bitwereka ahubwo n'umupira twizera yuko uzoba uri hejuru cyane gose kurusha ama Coupe du Monde yandi twagiye tubona ya nuko nibaza ko amakuru nyaka kuvuga muri Coupe du Monde nayo nibaza ku munsi amakuru azaraza uko tuba turabashikiriza amakuru ya Coupe du Monde gushika yangire urukino rwa mbere ukomeye naza ko utekanje ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 6 z'ijoro hagati ya Seleção Brazil ndetse na Lion de la Trace ba Maroc naza ko azo ari shock ikomeye ari Maroc ishobora gutanga message ati 2020 twari tuhari nuno munsi turagamisa nibaza yuko ni ikintu gikomeye cyane gose kuri Maroc nibaza yuko ari equipe ya muri aka kanya ya mbere muri Afrika uherutse kuraba classement FIFA nibaza kandi yuko na Brazil muri aka kanya ni Carlo Ancelotti ategerezwa gutanga message ku ba Brazilian baranyotewe cyane gose igikombe kubera Neymar novuga yuko ari ni Coupe du Monde yiwe ya nyuma eka n'abandi c'est vrai bariko barazana ama generation menshi agenda aza barafise barafinya barafise ba Vinicius barafise abakinyi bakomeye barafise inyuma ba Marquinhos bariko barakina Coupe du Monde yabo ya nyuma nibaza yuko ni match izoba cyane gose ikomeye ku ruhande rwa Maroc itegezwa kwerekana yuko koko dutegezwa kuyitega muri Coupe du Monde ni match izoba ikomeye cyane ku ruhande rwa Seleção na Carlo Ancelotti bategezwa kwerekana yuko ari Brazil itegezwa kwa mitinyo misi yose muri Coupe du Monde kandi itegezwa igomba gushika kure na Carlo Ancelotti ariyo novuga yuko nico kintu bamuhamagariye baranyotewe igikombe baranyotewe Coupe du Monde muri aka kanya kandi novuga yuko na effectif afise simbi ni nziza ahubwo kandi nubwo yagiye aranasika n'abandi bakinyi benshi beza ariko bakavuga ati jewe ndatoye abanyi bazofasha gushika kure mu gihe byo munanira nibaza yuko azokumva amajambo menshi atari meza kandi ashobora no kwirukana ariko nuko turangiza iganiro cyacu cha Luxport hano kuri no munsi tukangirize hano tubashimire mwese mwadukurikiranye shimire na mugenzi wanyu rwa Elda kanshimire nawe Ndogozi Loris shimire namwe bw'abakunzi ba Luxport ndabatumira kwama mukurikirana ibiganiro byo ngaha bya Luxport n'ibindi biganiro bya sport basanzwe bashikiriza nuko mugire aho muba mubahwe naho mutaha